hanihe none wumva nk'indirimbo uyu mwana ni so za kichwa za kuwaza nabona zansika murine none wumva araho bihaniye ngo hanihe habo yarihenza hani kwisi ahandi kwisi ahandi okay ubu kundi imana nta muntu amenyeje ugira miliyoni yabikehe kode ni imana ya ikitse ngo gangari siku bagize nk'umukuru w'igihugu nabaye baririmbye mwokura abanyitwokuraho nawe bakuraho bose kubera ntaco barakora bene inde muntu aragenda hanze yuzuze state yo hanze amafidi y'abanyarwanda ikibazo uvugira muri novuga yuko mu migani we nakubwiye bawugize umuntu akuriye music mu Burundi nabaye baririmbye 10 bokuraho nabo wigeze uvuga cyo bakuramo bose mugabo hariho abantu nabo hariho umviriza ndakwereka hariho abantu twokuriye bose carimwe mugabo bakaronka umwanya wo kuza guhembera mu nyuma bagasubira gutangura ubu ni kubazanira rero code y'akazi kuzatora basomera kuri bibiri y'umurongo mu ego 3 ziyo muri bibiri cenzi nyinshi kuri Toma kuzana umugore no kutamuzana ni vyiza hama ibiri nango nzibabwira basi dufatire ku myaka isigaye uwo busigaje imyaka ingahe kugira ushobore kurongora sigaze imyaka nka 50 ni usigaje kugira ndongore uya none muri Toma biranditswe kuzana umugore ni vyiza no kutamuzana ni vyiza orohereza iyo kwafe tuyiteguye iyi sinakubwiye aha n'umuzungu aha naho n'umwirabura Afrika genda uyerekane neza bereke petit frère bereke aho genda uyerekane neza bayibone umwirabure ni ntabona ngako yirabura yeko ki wahisemo kwimoshiwa kwa Afrika Amadesi iyo kwafe nyine uko naravye kwiriko ntagomba njya kopi Hey wagwan, what's poppin' VJ ndabaramukije cyane ngidafuriza amahoro migisha mu miryango yanko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba Bagati kinyamakuru ni Step Media kuri Michael Franco Kskira aka kagasore kishime kagasore kazagino nkuko mubize tamwebwe natwe dore ngo tubazana amakuru mashasha nababwi kandi subscribe chugira na share gritsko mu wa mbere uronka amakuru mashasha agiye atandukanye kuri Step Media nababwi uno mwaka mushasha guys tuzukoma tubazana ibintu bishasha murabizi Step Media ni 2026 ndabizeja neza yuko Step Media umwaka izubakorera ibiti vya maftage ibintu bimeze neza cyane so uno munsi murabizi twembera kwanza tubanze kubashimira uko umwaka uheze twari tumeze siko tumeze umwaka ariko merci sana kuri umaze kugira subscribe nawe tarayigira vraiment bangutsa kwa kundi muri bwabo mwe so guys ladies and gentlemen ndikumwe mu bantu navuga yuko muri mukumbuye mweruka kera cyane kuri Step Media uno musina wana wazani nico igano ca mbere nkoze muri 2026 nawe numwe atari uwundi ni Amadesi uno musina akaba ari kumwe nande ari kumwe na mugenzi we hano en fait umujama nubwo mutamuzi kuri kamera za Step Media ryari twari ko turaharira mbwa ati je ndamusumbya yita Amadesi ku bantu bamuzi arashobora kwibwira amazina kwanza turi kumwe nande ga bro manzo senge manzo ujama abanze gisengere mwantranda amen imana ihabwe icubahiro amen ubwo mwe mwavutse vyose ntimwamaze guha imana icubahiro sawa wicubahiro imana wajuki ubu nawaguma mbwira ngo jewe ngo arandusha hit rero turabe rega bro Amadesi akona baradukurikirana baramuzi afise ibintu byinshi bigiye bitandukanye afise hit after hit mugabo yari waranyemeje neza yuko ebana ngo ufise ibyo mu rujije byari bikika girlfriend wali wavuze ati mu mwanya manzo uvuga amazina yawe ku mazina banita tayari kirungo mutikoroga mutinyagaza mutitawaza muri kumwe nanje gatanu kagenzi kako guys uno munsi ikintu cyatumye nza ngaha kugira ngo Madesa ndamwemeze namone kunda muruta Samprus kabisa Amadesi uravyemeye Oyaye commentaire baraza kugitanga commentaire sawa Amadesa dufatire kuri 2025 na 2026 nikiye gisanga wo wahuye naco muri 2025 utazofa wibagi muri 2025 kino shambabazi inzara inzara kweri yarankubise hamwe numva niko najugumira na istoma numva mu nda ngo ni sawa inzara irikiragabanuka sinka kera ariko ikiganiro duruka gukora avuze yuko ngo anje mwahebanye mugaje jyane nakonyiri kumwe na anje jewe oya ibintu vy'abakobwa wapi oya ubu turi muri 2026 siko kubona ko dukurikirana akenshi iyo turiko turakora nk'ibintu mudukinjurire gato mudukinjurire kabisa Amadesi aro 30 wari he cyo nari kuramutsa merewe kweri waraye kweri
imutambo muri ruguru naratuka nkamanuka ariko uwo mwaka turabona yuko Madesa ari mu bantu uvuga yuko atatworohereza iyo kwafe tuyiteguye iyi sinakubwiye aha n'umuzungu aha naho no mwirabura Afrika mugo hari abantu bagenda hanze twibuke namba bagaca bibagira no mu Burundi mugo nabamenye hajya gatari wabo bazo dusanga ngaha rimwe na rimwe turabarindiriye awe rero watubwiye yuko ngo Amadesa umuruta hiti mugaje navyo nemeze niki kintu womeza yuko usumba Amadesa ikintu cambere nemeza ko usumba Amadesa novuga arabizi ni petit frère Amadesa nivyo icambere ibikorwa nkora ego wewe ushanga utabizi muga nawe nyarabizi ndagukurikirana cyane kuri page ya Facebook rero novuga yuko Madesa yavuze ati wewe ndakurusha hiti abo ati jewe Madesa wewe ntundusha hiti ahubwo wewe njana kwitere abafana batuzi bavuga ati naka azigiki cyashoboye igiki rero no musi nkene avuga ikintu nyamukuru avuga yuko andusha urabona ngira Madesa ikarakura bakwanza oya none rega ntukango niryo jisho naje no muraba ahubwo navuga ati jiki unazanye nyamukuru kwitere ni iki okay kwano Shewe naje kwerekana amateka guhabura uyu mwaka wo nta numwanya nzobaha oya bose nta mwanya gucana maremare nawe yemeze ko kurusha hitiga Madesa ivyo umva arivyo yawo ntagaso n'umuntu wanje nyene kibe gusa abanyarwanda bibuka ivyo bakoreye kirukora nyine baramuzimiritse ko ibintu twarabibonye sha abanyarwanda rero abanyarwanda nabo Madesa basubiye kuza mu Burundi Tuzomenye tubakorera nabo. Madesa wewe rero ikintu cyambere we ndagushimiye. Kwaho karuka abanyarwanda wewe warakurikiranye amategeko. Kabisa. Bijya bintu nta naho byakabaye, nta naho byige, nta nagaciyo twabwa abantu twabihaye. Gusa kimwe gusa umenye yuko umuziki w'u Burundi abanyarwanda ntuja munsi. Umuziki w'u Burundi wazi kuri hejuru kandi ikindi naci congeyewe reka kiri kuniyabesha. Twebwe umuziki w'abanyarwanda nta mpamvu yo kuvuga dufise wacu, wo kuvuga dufise gwacu. Uno munsi ndumva ntibaza kubyorosha. Sije yatuzanye no munsi wakwashaka kompara umuziki w'abanyarwanda no w'abarundi. Turabe. Nene nta kuntu namwe mu baririmbyi ugira umuziki wo mu Burundi mushoboye kuwuduza. No sivyo turiro. Aba diaspora no kuma babikaye amafaranga nibo dufashe. Ahubwo tanga inomero zabo. Okay, inimero zacu ni 60 14 48 64. Aba diaspora muduteko WhatsApp, Facebook, twe twikorera ibikorwa. Twe turababazwa n'abantu bakora ibikorwa bicira hagati. Twebwe twe na Madesa mu iki gihe tugezemo. Nk'uyu mwaka turi mu 2026 ugiye kubona impinduka. Twatsa umuriro hasi hejuru. Utabishoboye tumushire pembeni. Ya. Kubana ko adukurikirana barumva yuko mu bantu babajwe cyane n'ingene umuziki wo mu Burundi bawusuzugura gose. Nene nkamwebwe novuga yuko maze kubona ivyo bintu. Nize mpinduka mwose nk'abaririmbyi bakwiye guhindura. Twebwe impinduka ya mbere life ice kintu cyambere. Life apana guza kuririmba ngo ahanihe. None wumva nk'indirimbo uyu mwana ni so zakichwa za kuwaza nabona zansika murine. None wumva araho bihaniye ngo ahanihe. Ndiyo ngama views. Ngo hanihe hago yarihenza hani kwisi ahandi kwisi ahandi okay ubu kundi imana nta muntu amenyeje ugira miliyoni yabikehe kode ni imana ya umuntu ikise ngo gangari wakoze iki ni cyo kintu uko amarira igihugu cy'u Burundi tumenye kuri ngangari hanywa nyitakinga okay nkubu birashitse babagize abashefu siku babagize nk'umukuru w'igihugu nabaye baririmbyi mwokuraho abakuraho nawe bakuraho bose ukubera ntaco barakora ninde muntu aragenda hanze yuzuze straight yo hanze yego yuzuze jewe fise nk'uwo mwanya no habura grand frère wewe ico kibazo ndakibajije nacukura kivugako we nkubakugize umuntu akuriye music mu Burundi bakubwiye ukuri w'abaririmbyi 10 n'ababaririmbyi okuraho jewe bose no bakuraho nkaza 10 gusa wa mbere jewe umviriza jomba ati nkureho 10 no bakuraho bose nkazana bajya bandagroundi bari hasi burya bashasha ugira uko abantu bari hasi bashasha nibo bariko barazana nibo bafise impano nini cyane kandi rero namwebwe ba journalist muraba bajya baririmvyi bari hasi bajye ko barazamuka bajye ko baraza bakoresha amanota meza cyane kimwe gusa muko muri bande abantu bari hejuru abantu bari hejuru nabo
ikintu ca mbere baguha nakagaye umwandikiye ntanakwishura wasoko wamwati petit frere ibimeze ukuntu kandi ari wowe namuparataja kuhanza. Okay, abantu turavuga ibintu mu gataye private office we ni ikihe kintu cemeze yuko rubandikira hamwe bakwishura muri rimzi maze kwandikira hamwe nakwishura je maze kwandikira abarimvyi benshi bavuge no oya sindabavugira nga abari ahubwo bakwisubirako uri kuratubesha amadesa wabara nabavuga umviriza ahasiraje kugira ngo ndabafukuze kimwe gusa nibisubireko uyarega nubundi utabavuze bakunda bacha bikosora ubavuze kandi kina curi kwa naraba n'abaririmbyi bacu nta rukundo bafise wapi niba nakundana ati gute none naho nubibona oya barakundana kuko bahora bicara hamwe dukura n'abatuba tumeze neza amadesa wo mu baririmbyi two guharura amata n'indirimbo ufise urasora ifise yitwa gute umutima ngani guhora none gasha utayivuze abantu bazomenya kwifise amadese geregera uko uraja kure none ku bantu bakadukurikira babifuza kuyimenya utayivuze bocha bimenya gute urayishira kuri YouTube na bar urumva mu banyu uri kuziko wa indirimbo yawe rero ntirasohoka ntaco ya amadesa nk'ubu birashitse wo kunda kwitangura umuririmbyi baragushize kuri stage imwe n'umuririmbyi dufate nka Kiriko canke Big Fizzo wo mufunika Big Fizzo oya muntu wese yerekana ivyi wiwe ndabeshera madesa rero ndakwereka impamvu uvuga ati wo mufunika uti gute twebwe turacafitanira urukundo tuzogushigikira uheze umufunike erega impamvu bajya bofunikwa nta rukundo bafise ubundi udafise urukundo nta kintu woshika kwa n'iterambere woshika kabisa wowe rero nk'ubu birashitse baragwaye bagize nka manager wa Madesa wohomba canke ni wohomba jewe sinohomba kweri sinohomba kuko Madesa je ndamwemera yego Amadesa mayishamba turarumba kufise brand kandi rojo umusare je nkino nguma mvuga ashoboye live tubone gitari tubone ingoma bagireko okay mu baririmbyi bemera kuri live mu Burundi yo bari bandi Shurof nkaca nemera na wa mudada nimba Istanish nugarakaze Double J ivyo yakotse twarabibonye muri 2015 ebana bikamunanira twavyiboneye no kuri telefone kwa mufise telefone mwa kwipifese kwarahabuye turi muri Bahati Fire nawe rege yarahabuye ticewe ndakaze ntavyiboneye no yari miliyoni mekenze ntibayitahanye nuko Double J mwa nkusubira mu gutwi neza Nile Amadesi kwa nako dukurikirana abantu benshi hari abantu bawe kwifuriza iterambere nka jewe siko nka jewe iterambere rya mbere no kwifuriza ndabona kushaje ukwihugira mariage yemwe nije satse cenye ndi mu bandi unenze kutsana umugore atacho fise ndamuharare arayuze none Amadesa mu gukora ibyo bintu byo kuja kurongora uzurabira ku bandi oya kurongora na mahera none ushaka umwana azokwirirwa inzara apfuye kwishura buri cyafungura umugore n'abadashambarira gute Amadesa kona ko dukurikirana barabona yuko Amadesa waragasitari karahindutse uburambara neza nindasigaye kwambi ico nambara kwanika boy nyene no kwa zose cy'abantu bose no kwabegwa bose barampe impuzu ikintu cyanibaza amafaranga yawe menshi uyakoresha mu byo kwambara rino ni kugira bambone neza pana bajya basare baza gukota impuzu hari gukota impuzu ngoro umustar uri bagushize muri clip we ntavyo gukota impuzu ukoresha ziwanje so zaki mugari ikintu nakubajije utamaye inyishu tomoye basi dufatire ku myaka isigaye wowe busigaje imyaka ingahe kugira ushobore kurongora sigaze imyaka nka 50 usigaje kugira ndongore uya noneho muri Toma biranditswe kuzana umugore n'ivyiza no gutamuzana n'ivyiza emze kuki ugira ingo ingo mwanuri imbere ya kamera no kadukurikira bifuza kumenya pata pesa baone tabia yako ico kintu Amadesa avuzura gishigiki wavyo bwavo byose ndabishigikira kinyoma gusa ejo nazomushigikirako ico kintu avuze ngo asigaje 50 kugira ashobore kurongora we mahitamo yagize sino hama we nawe dufatire ku myaka ingahe we nawe dufatire ko usigaje imyaka ingahe je usigaje imyaka kamikro je usigaje imyaka numve nkingahe kabasha nk'itatu kugira ushogira mariage kwandi mu myiteguro gusa ikintu kimwe ari ikintu wari wambagije kwa ririmbyi ujyanye imaze umwanya ariko ndaciyumviye je ndakeneye kumenya umuntu yitwa Adirike Akimu none ni umurundi cyane n'umunyarwanda Amadesa buri mwanya tuguma tubona ama post Amadesa uramuzi ntawe nzi Adirike Akimu ntawe ajya koze umwari ko soro ndimo ngo reka tubisengera je ndakeneye mumbarire
ko ari umurundi nuko ari umunyarwanda tuguma tubona aguma akwita amaposa ari kumwe n'abana bo mu Rwanda bahekanye mu mugongo bari mu mapisine bari mu biki mwabipfa mutima mu by'abasani ni muze ngaho iwacu mu gihugu murera biwacu abarundi ivyo guteze kandi wenda kuravira urumuri mu bantu bashavujwe gose no cyo narashavuye cyo twarashavuye hano kuri imbere ya kamera cenurira wowe gute wowe uri umurundi ukaguma ugomba guheka abana bo mu bindi bihugu kijya gihugu wagitwengera umva ivyo wokora byose hajya bakugwiza n'ubusa unagetse imeruka muri hari mutambu none naretse imyaka 5 ntagenda muhira amaherezo yo mu nzu ni muhira babagonge babana va mu barabara amaherezo yawe ni muhira amaherezo y'umuntu ni muhira kweli ivyo bintu rero nk'abajournalist muza muregera abaririmbyi muze murababara ati ibi bintu mube muraba mukagerageza ibaze ubundi ko ndaba amafibi y'abanyarwanda ikibazo uvugira muri novuga yuko mu migani we nakubwiye bawugize umuntu akuriye music mu Burundi nawe baririmbye 10 bukuraho nabo wigeze ukura cyo cyo bakuramo bose mugabo hariho abantu nabo hariho umviriza hariho abantu twokuriraho bose cyarimwe mugabo bakaronka umwanya wo kuza guhembera mu nyuma bagasubira gutangura nabandi twofuta dufuse imana tangura akarorero bavuga nka babiri je novuga nka Adirika Kimu ujyana namufuta abandi nica twihorera badesa twihorera umuti bangani guhora ngadi wani wo mwaravyumisa ivyo yankoreye acashanye nakazanye nivyo nirondereye nigore agomba kubinga kujyako acanga ko ntarapfa hari umunsi napfuye naho ngira batso kwitegemvye okay kubona ko adukurikirana yari amadesa hamwe nande na Tayari Comedy ariko hari kibazo n'umuntu ariko maranyishura kandi shaka mukinyishura nubwo muvuga ngo bose ça veut dire que kiriko mwokuraho umusaraba utukuraho nikuzana n'umusaraba nega kiriko yakoze iki ngo ahaniye nijya ndirimbo arayitashitse gagama erega je ikintu cyambere uko buyu wayi ikiri naco madesa je kitazoswa kuntangaza bonye nk'umuririmbyi basuye gushira ku ifoto yanditse ko ripe je sindoswa gutangara erega hajya abantu nuko baba babuze ukungene umuntu ababikora hari ukuntu umuntu afata amafuta akayakora ugasanga umugiranije n'umuntu yapfuye sawa rero niyo mpamvu rero nimwabona amafoto yanyu akubise ko ripe ntuzovuge ngo baragusema menya ko we wisemye ubwa mbere urukura ko cyo umarira igihugu ugiye igihugu cyacu gitera imbere urukura azana ibintu by'uburofa ngaho onye none nabaguciriyemo akarorero garafrire kera abanyamerika n'utukare bo bahuma ubusa abanyafrika ariko ntubafise abanicire bo bari kuyakagaye barakundana kandi bagakundana ivy'iwabo no wasanga ngo bagiye hanze ntaco ariko barafasha Burundi iki mwakoze ikindi erega aho baca badutangariza ni hamwe aca tangwa kuvuga ibintu uze indimi zitamenyekana cinco we uri kuri yibaza igize kirundi we wakuze ugira ibijumbu bidatonoye ibijumbu bitekanya amaganda uri kuri yibagiza ikirundi ndakura mu kijati amahoro waraye neza ngo ngo ari kundamutsa ngo bonjour nawe nindi abarabizi no ugatse bavuge tubamenye uko nkaje ntabonzi umviriza bavuga ngo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru byagiza ko nako dukurikira gere mu bacange gaje nacanganyikiwe ngani musinza bari bo muri ko tegerezwa gucanganikirwa n'abari kwa Argenti barahoze mugavye bavyiza ntubu umuntu atinyo kenshi abarape n'abantu bavuga yuko ndakunda ukungene mukurapo cyo murapera umunda ni PUBG mugavuze ngo bose ngo muca mubakura Savidiriki nawe bamukura Face ndamwemera ko na Bface aravugisha akubajije abaririmbyi bose babakuye mabo ntitubaharura uba abashasha bashasha budukeneye ni amadesa na Tayari Comedy nibo dukeneye rero nabo bashasha kandi ubabarira amadesa ubabarira je ndafise ni filme nganda abahe kandi iyo filme jewe nahora ndumukomedie muzoje kuri YouTube umutima Burundi nkeneye kuyibaha itangurira umwaka muze murako hazo bari mu burofa nk'ubwo abandi bako barakora kabeza amadesa kora nako dukurikirana imani bahetsa oya iyo kwa fewa siko sinakubariye umuzungu mwirabura gendo yerekane neza bereke petit frère bereke aho gendo yerekane neza bayibone umwirabure umuzungu n'umwirabura Afrika kumwirabure ni ntabona ngako yirabura yekwe ki wahisemo kwimoshiwa kwa Afrika amadesa iyo kwa fenyene uko naravye kwiriko ntagomba njya kopi
Kamadesa mugana urakiriya kwe we nk'amakofi maze kwimosha yose wibo none umutwe reka hani harimwe amazi Sawa. gace narapfuye chanti garafre waragiye naciye nturuka ku bitaro naciye ndasinga wabacitse gute kumenga hajyano hari sekirize nabaranyirutse inyuma ca ndasimba ndapfayo none cangera kwise sasanga ni minyororo nawe sasanga bararura ubu twabonye waduhinduriye amarori waramaze iminsi ukoresha si wakoresheje no musi mu kiganiro byo abandi babona ntubona ko n'igice utaribona the win umuyaga utaboneka ugiye ni so ku bantu bakadukurikirana bifuza kumenya kuri Noel Amadesi ibintu yari ari mu byari biki cyo kweri yego baranshoreye ariko mugani bake banyifuritse n'umwaka mushasha je nako ntakora tumwaka mushasha mugari ko bobo ntibanambwiye ngo umwaka mushasha abantu namatse kubabona abantu banetse kubabaye kurarira kubana bakadukurikirana tayari bifuza kumenya wowe wavuze ngo umukomedi komedi yawe imaze igihe kingana gute komedi yanje ndayemazemo imyaka sinova ni myinshi ni imyaka 5 gusa ubicama ico shima muri komedi yanje ubu ndafise teyamu yiwanje sanzwe ndigisha na cinema ku bantu bakina amafilme bashasha ndabigisha nkabatoza dukonga tugasohora ama cinema ameze neza yes yari Amadesi hamwe na tayari bariko barahanura baririmbye bigaruke tukunde igihugu ciwacu byo baguma bigira batugaye hajya nimwe mwimarama nibo bimaramaza ntibibaze hagereka baranadutwinga ryari wabimbwiye ari mu Rwanda yongo mwapi bantu kwihumbijana narashinda bikamunda mugo bese barabimbwiye timwe murakaze timugari ko timwe nta rukundo mufise tinkawe yabo ba mu Rwanda peti kunda kubona impano yiwawe tiwe nkawe ntubugenda tinamaguru bugira ukamodoka erega mu Rwanda we nk'ivyo bihumbi jana siko iwawe ivyo bihumbi jana uvuze ko baguhaye numva ko harimo nk'abantu batanabihembwa no kukwezi mugabo bo barabiguhaye uterubika mu none uyu mutwe nambaye ni bate ico kintu bari ko araguha ayo makenye bashobora kuyabyazamo umusaruro yaye kazima nariye neza nashina none washaka ntangwana umwaka mushasha sinze gufungura neza zimwe nariye nace mani icarandi imbere y'abagabo nanzi nafuta akapirimu uranavuga n'ijambo no tani Erega Imana yatanze gufungura urabona babigishwa babisha ba Yesu ngo bagira baramyotaguza ingano bavuga ati none ko abantu bagenda bagira imyotaguza ingano ni kubera iki baravuga ngo bakiri kumwe n'umukwe bazorya bamaze kuvana bazoheza bisonzesha Amadesi agubone kubazanira rero code y'akazi kuzatora basomera kuri 2 umurongo mu ego 3 ziyo muri 2 cenzi nyinshi kuri Toma kuzana umugore no kutamuzana ni vyiza hama ibiri nango nzibabwira bavuze 30 tubwira 20 uwa kabiri wa mbere wavuze kandi mugore arona nk'uko twe kuturapfuka andazi ntihobura n'umuntu yoducorira ngaha oya mvere gatwe turi ku kazi yawe sanga bodi naducora ukadushigikira kandi abantu babona impano y'umuntu bro hari umuntu amedita kino akaraba n'umuntu ati bajya bapeti burya ntibavugiye ubusa burya barenze bavuga bijya bashavuye kurya hari impamvu akagukora mu minwe Imana bahetsagire utse gushira ku inomero niho nazimaze kudushira ko zo ntaziwavuze oyaye zivuge no naho zivuga ntaco badufasha Imana bahetsagire ibongeretse imigisha twuma twabasengeye nako tudakora kubanezereza abafisa gahinda muce muturaba ishavu rihere kabisa tayari nawe gira ikintu ushikirije ku bakunzi ba Step Media bakadukurikirana muri no mwanya jewe ico no bashimira nuko bo basha kugira follow bahagira suive subscribe bwabashe kubana natwe bagira n'urukundo mu mirongo je ntiwambajije umurongo jewe mvuga 30 wo buzi muri 30 ngira manze mvuge ni 30 muri 2 aje nkunda kandi ariyo ntuye abarimvyi bose canka umuntu ari wese umunyempano mu gihugu cyacu Burundi haravuga ngo kukurukundi Imana yakunze abari mwisi aho ni Yohana 3:16 niko gwatumita umwana wayo kinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi kandi ahabwe ubugingo budashira uyu ni murongo wa mbere ngira mvuge ni nawo wa nyuma ngo uwishira hejuru azoshigwa hasi kandi uwishira hasi azoshigwa hejuru none iyi mirongo irakwiye ndayizi nindi no yivuga kimwe gusa udafise urukundo nta terambere
ahubwo umuntu adafise urukundo akwiye gukubitwa none adafise urukundo udafise urukundo no bahasigaye iki katse imana idukunda akizimana dukunda tweho kandi ati turikunda ni ubwacu tucuka naho turarira amazi turavyuka dukomeye kandi nararavye mw'isi burya abantu bane banyempano ni benshi cyane mbarabe tugira urukundo dushigikiranire tuzogera kure impano zacu tuziha agaciro kandi n'abafana bacu muze muraraba ico moza murakora kugira ngo ikintu kitaba cyagenze neza tugikosora twese tuzogira urukundo ata wewe nta jewe rero ndabashimiye cyane nkuko mwatangiye kubyumva ni Tayari Comedy mutikoroga mutitawaza mutifyonyora mubashe kudukurikirana no kuri YouTube yacu Umutima Burundi Facebook tutibagiye na Facebook yacu Gachupa Rokomedia. Peace out. Babwiye peace out. Sa peace out. Peace out. Pull up maniga. Turi kumwe mugomeze mugire subscribe kwa kundi ahandi merci sana. Nari kumwe na Tayari hamwe na Amadesa. Nimwe abakenera kandi muzimu kumanga imasege ibiganza. Ikigira gute? Yaciwe ati piti yangu ati ntugende muryango w'abatajya bona cyagukeneye. Umanga rurerure. Big up sana. Poa. Guca. Yeah.